Ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe imvura ibururi mu ntara ya Burunga, Ibujumbura, Ibubanza no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, Imwaro ni Muramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Ahasigaye hakaba hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi uretse Imuyinga mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera kuri °C 12. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, mu Rumonge mu ntara ya Burunga hamwe n'Ibujumbura na Bubanza mu ntara ya Bujumbura hakazocamwo n'ibihe vy'izuba. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza Ibujumbura no mu Cibitoke kuri °C 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:07 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:13 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.